I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as President of Kenya, of the Republic. Uwo ni William Ruto umukuru w'igihugu wagira gatanu w'igihugu ca Kenya ku kibuga c'inkino cahitwa Kasarani ku mugwa mukuru Nairobi habereye ibirori vyo kurahira hari hakubise hanihira abanyagihugu batanguye kuhaja ku gihe c'isaha 11 z'agatondo igipolisi kibonye ko atasaganizo abahari bagifise muri ico kibuga cicaza abantu 60 casavye abantu kutongera kuhagana ariko bimfa gusa bakomeje kujayo bafise amabendera y'umuhondo n'icatsi kibisi aranguruna niuda rwa Ruto ruheruka gutsinda amatora uretse abakuru b'ibihugu batandatu bagenzi ba Ruto umuryango wa Afrika w'ubuseruko yase bari bitavye ibirori hari kandi n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta benshi bo ku mugabane wa Afrika n'abaserukira amashirahamwe n'ibisata mpuzamakungu muri Nairobi nka hose ahabera imirimo itandukanye abantu bakora bongera bakurikirana kumbonesha kure amajambo ariko arashikirizwa Perezida mushasha agiheza kurahira afashe ijambo yagize ati agahungu ko kugatumba gahindutse perezida maze abakunzi biwe bihakamo k'intsinzi bakomeza gutamba batarika yashimagije urugero Kenya igezeko muri demokarasi. In this process we have demonstrated the maturity of our democracy, the robustness of our institutions. Muri runo rugendo twerekanye ko twabunyoye muri demokarasi ubukomezi bw'inzego zacu n'ukwihagarara ko kw'abanyakenya ndizera ntakekeranya ko mu matora heze impande zose zakoze ibishoboka kugira zishitse ibyifuzo by'abantu the people's aspirations. Niko yavuze William Ruto yashimiye Raila Odinga w'imyaka 77 bahiganywe amutsinda ku majwi make kandi yabanje kuja kwitwara muri sentare ntanyuzwa imbere yo kumuhebuza yavuze ko we n'umupfasoni Martha Karua yari kumubera icegera iyo baramuka batsinze cyo kimwe n'abandi bitoje mu runani rwabo rwa Azimio la Umoja ari abantu bo kubahwa kuko bari bakoze uko bashoboye kandi bahiganwa kigabo yasezeranije kutazovangura abanyakenya. I assure them that their supporters will be my constituents. Ndabijeje ko abanywanyi babo nabo nzobatwarira nzokorana n'abanyakenya bose ntaravye uwo batoye. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bagize ico bashikirije yemereye mugenzi we kuzokomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Kenya. Niko Perezida Ndayishimiye yavuze akomerwa amashi n'isinzi ry'abari mu kibuga ca Kasarani. Perezida w'Ubuganda asanzwe ari nawe mukuru mu myaka muri bagenzi be bayase yakeje abanyakenya kubona batoye Ruto uzwi nk'umukunzi we cyane yagarutse ku kintu kimuraje ishinga isoko rusangi ryo mu bihugu bya yase umunyarwanda Hassan Bahati akorera muri Nairobi haraheze igihe yabwijwe rya Amerika ko yizeye ko impapuro nyinshi abanyamahanga basabwa zigiye kugabanuka Ruto yitambuye kure kandi abakunzi biwe bakaba byishimiye kubera imbere yo gutera imbere muri politike yabanje gucuruza inyama z'inkoko kuibarabara yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere abakora imirimo mito mito nk'uko icivugo ciwe tubivuga kiti kazi ni kazi canke ko atakazi kagayitse mu Kirundi. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika. Eloge uri kaneza urakenuye tukivuga kwirahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushashe w'igihugu ca Kenya William Ruto mgenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Professeur Denis Banshimiyumbusa yigisha ibijanye n'ubumenyi bwa politike kuri kaminuza y'u Burundi atangura amubaza uko abona inzira yashikanye President mushasha William Ruto ku butegetsi bwa Kenya. Inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira nziza kuko yabaye inzira iciye mu matora benshi bavuga yuko yabayemwo umuco nk'uko byahavuye byemezwa n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu cya Kenya bigasubira kandi bikemezwa na sentare nkuru y'igihugu wari yarushijwe yari yituye uko tubibona rero ni inzira nziza kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushikira ubutegetsi ni ukuvuga inzira iciye mu matora y'abenegihugu. Umuntu arabye mu bindi bihugu bitari bike ahatari hake muri Afrika siko ibintu kenshi bigenda haraba impari harabamwo n'uruhagarara n'ubwicanyi naho muri Kenya byigeze kuba muri kahise mugabo ibintu byagenze neza nkuko mubivuze akarusho ku matora baye ubu n'ingene ubutegetsi buherekanije mu mahoro muri Kenya akarusho bifise ugereranije naho handi hatari hake muri Afrika bitagenda neza naka akarusho umuntu yovuga kubijanye
n'ukuntu amatora yagenze muri Kenya bikanatuma uyu William Arap Ruto ashikira ubutegetsi uyu munsi cese. Novuga yuko igihugu ca Kenya cakuye icigwa canke cyaboye ivyigwa mu matora cagiye kiracamwo mu myaka iheze, kuko nk'uko mwariko murabivuga mu 2007 harabaye imishyamurano ikomeye cyane, abantu barenga 1000 barapfa, barenga 600 barata izabo barahunga. Buke buke rero igihugu ca Kenya cyagiye kirafata inzira yo kuja mu matora kandi kikaguma gishira imbere umwumvikano canke ubucamanza mu gihe habaye ingorane mu by'amatora. Novuga rero ko ari akarusho keza cyane kerekanye ko iyo habaye amatora si ngombwa ngo habe abantu birirwa barapfa canke abantu birirwa barakizwabo canke bangazwe. Ni ukuvuga ko Kenya yafashe ingingo yuko amatora akwiye kuba mu mutekano, hanyuma abashikiriye ubutegetsi bakabisikanya biciye mu mwumvikano, hakiriwe harazamwo induru nk'uko bikunze kuba mu bindi bihugu bya Afrika nk'uko mwariko murabivuga. Mu kurangiza ikibazo ca nyuma, President mushasha William Ruto ashitse ku butegetsi mu gihe hari ibibazo bitari bike bihanze Afrika, harimo n'igihugu ciwe ca Kenya, ibibazo vya Covid, ibibazo by'ubushomeri bw'abakiri bato, ibibazo by'ubutunzi muri rusangi, ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe, uruzuba n'inkurikizi zabyo, hamwe n'ibindi bibazo bitari bike. Ikintu mubona mutegetsi mushasha William Ruto yoshimikira ko niki kihe kugira hangane n'ivyo bibazo? Ikintu umuntu yovuga ko cihutirwa umukuru w'igihugu mushasha William Ruto yoherako ni kuraba ingene yozamura ubutunzi bw'igihugu ciwe biciye na cyane cyane mu kurwanya ibiturire canke inyuruzwa by'ubutunzi bw'igihugu, kuko murazi yuko ayo mabi ariyo azingamitse ibihugu bitari bike vya Afrika. Ibihugu bitari bike vya Afrika bishobora kuba bifise n'ubutunzi bwinshi, aba ari ubutare, aba ari petroli, aba ari amashamba y'agaciro, mugabo ugasanga ivyo bihugu bigumye mu bukene, abene igihugu bavyo bagumye mu butindi nyakuja. Ni kuvuga rero kuzamura ubutunzi birasaba gushira ordre, birasaba gukurikirana neza ingene ibikorwa vyo mu butunzi bigenda, na cyane cyane kurwanya ibiturire no kurwanya abanyonora itunga ry'igihugu, abanyoroza itunga ry'igihugu. Gutyo rero bigashobora gutuma abanyakenya bose bashobora kwishira no kwizana kandi bagatunganirwa mu mibereho yabo. Tubashimiye cyane Professeur Denis Banshimiye ubusa kuri iki kiganiro, murakoze cyane. Nanje ndakengurukiye n'abariko baradukurikirana bose. Fidela Niyongabo, nawe tugushimire ku bibazo watubarije Professeur Denis Banshimiye ubusa. Ino nkuru y'irahira rya William Ruto nka president wa gatanu wa Kenya iri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, mushaka kuja rero kuri VOA radio yacu mukacisha ijisho gutyo mugasiga ko ubutumwa mwipfuza kusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika kuvyerekeye ivyamuranze ubuzima bwiwe nirahira muri rusangi uko ryagenze. Tumira amategato hamace tugaruka twerekeza mu Rwanda aho tuza kugaruka ku dossier ya Ndimbati. Dossier ya Ndimbati nari ndabemereye mukanya. Ubushikiriza amanza bw'u Rwanda busabira igihano c'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco Uwihoreye azwi nka Ndimbati bumurega ivyaha vyo gusambanya umwana w'umwigeme no kumusindisha. N'urubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Nyarugenge, aho muri yo sentare ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagiruwubusa atugire ku muriro ku rubanza rwagenze. Ubushinjacyaha bwasabiye ibi bihano bwana Jean Bosco Uwihoreye wamamaye mu mafilimi nyarwanda nka Ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha bumukekaho. Burasobanura ko mu ijoro ryo ku itariki ya 24 rishyira 25 z'ukwezi kwa 12 2019 Uwihoreye yasindishije Feredawusi Kabahizi arangije aramusambanya. Buravuga ko yabikoza amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi. Niburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype, bwana Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati yari muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Umunyamategeko umwunganira Irene Bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyumba cyari cyakubise cyuzuye, benshi mu bakurikiranaga urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na Ndimbati, abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo iryo ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha burega Ndimbati guha Kabahizi inzoga yitwa Marura
Bogartye yisanga yararanye na Ndimbati ahantu atazi. Burashingira ku mvugo za Kabahizi aho yakoreraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu 2002. Buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho Kabahizi igaragaza ko Ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure. Nyuma yo guhura na Ndimbati, Kabahizi yabyaye abana b'impanga. Yiregura, Ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushinja ibinyoma. Yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita kagambane yakorewe. Yemera ko koko yakoranye imibonano mpuzabitsina na Kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko Kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza byaye, Ndimbati akemera kwiyandikisha abana bakanabiwe. Aravuga ko hari abagiye mu matwi ya Kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni 5 z'amafaranga kuwo babyaranye, akanamutegeka kujya mukodeshereza inzu itari munsi y'ibihumbi 300. Yikomye umwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa YouTube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo amubikire ibanga, ahuregwa arabyanga. Byose Ndimbati akavuga ko bigamije kumuhindanyiriza izina. Ndimbati aravuga ko yaryamanye na Kabahizi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2019. Ndimbati aravuga ko amatariki aregwaho gusambanya Kabahizi yari yagiye ku Gisenyi. Umutangabuhamya ku ruhande rwa Ndimbati warugamije kwemeza ko bari kumwe ku Gisenyi, urukiko ntacyo rwamubajije. Ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure. Bwavuze ko Ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri Kigali ku matariki aregwaho gukoraho ibyaha. Bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko. Ikindi bireguza Ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitseho icyiciro cy'ubudehe umuryango wo barizwamo, umudugudu aturukamo, ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho. Baravuga ko ibimenyetso umushinja ari bicurano. Umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega Ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho. Aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri Kabahizi n'ubushinjacyaha. Uyu munyamategeko aravuga ko Ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga ba Kabahizi. Arabishingira ku kuba Kabahizi akibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo. Aravuga ko iyi dosiye tuzuye, bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarayiretse. Nko ku cyaha cyo gusindisha Kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze kuko nta wamupimye uretse kubivuga gusa. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwahise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazahamya Ndimbati ibyaha byombi, gusindisha umwana no kumusambanya. Bwasobanuye ko bigize impurirane mbonezamugambi bumusabira gufunga imyaka 25 muri gereza. Ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye. Yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyaregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku bikinyoma. Arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be. Umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi 99. Aravuga ko gufungo yunganira impanga yabyaranye na Kabahizi arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye. Hanze y'ibi bihano Ndimbati yasabiwe muri urubanza harimo n'ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa. Barasaba indishyi zingana na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira. Ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke, naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe hazaba yiherereye aca urubanza. Niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo ku itariki 29 z'uku kwezi.